Inshuti bavukanyi bene data turiko turakurikirana icirwa c'indongozi yo kwiga Bibiliya turatanze mwiriwe amahoro y'Imana abane namwe. Tugeze ku icirwa kivuga ngo Ishengero nk'umugeni wa Kristo ni igice ca kabiri. Reka imbere yuko dutangura turi kumwe na mwene data hama nanje turi kumwe ndiko ndabashikiriza canke ngiye kubashikiriza kino cigwa ni chef guide Bukuru Jean Galois. Nta kintu kimwe rero twokora tutamanje kwiragiza Imana. Reka dusabe mwene data adusengere. Usenge Imana. Amina. Turagushimiye data mushobora byose, turagushimiye umwe watugiriye neza, waturongoye uratuzigama kibirengere kizima. None mwa Imana turiga kino cigwa kandi nyaguhora ku ngoma dushaka ko bizokumviriza benshi kandi shumviriza benshi. Mana abazoshumviriza kizoba bitahura kandi bakicyumvirize kandi baze bikuremo nyaguhora ku ngoma ivyigo bishimishije bizotuma dushikiwe mw'ijuru. Ibyo dusabye twizeye mu izina rya Yesu. Amina. Murakoze cyane. Hama nkuko turiko turabikurikirana hano turafise amasomo dushobora kwibandako umwanditsi yaduhaye na cyane cyane igice ca kabiri c'Abikorinto umurongo wa 11 uhereye igice ca 11 uhereye ku murongo wa mbere gushitsa kuri 4. Ubwo rero aha Paulo hari amajambo yakoresheje ariko arerekana imigenzo n'ibikorwa bijanye n'ivy'ubugeni kugira ngo ashimangire imigenderanire Kristo afitaniye n'ishengero mu buryo butomoye kandi mu bikurikirane gwiza. Imana yacu icubahiro. Aha uri kurakurikirana uza gusanga Kristo akunda ishengero. Akunda ishengero nk'iki nk'umugeni wiwe. Barabitomora kugira ngo umuntu ari nashikara aronka umugeni hariho ibintu byabaye nk'akarorero sinzi ko hari cyo mwotubwira nk'akarorero kugira ngo umusore ashikira umugeni wiwe harabaho ibintu byinshi kandi bitandukanye. Harabaho umunsi wa mbere wo guhura bakaganira hama bagashika ku ngingo yo kubakana mugataragishika ku ngingo yo kubakana harabaho inkwano bakumvikana inkwano ikiguzi c'amafaranga kanaka kugira ngo abishikane bamushikirize uwo mugeni. Murakoze cyane. Uvuze ati kumbure harabanzaho kuba kureshanya umunsi wa mbere mugahura ati byogenda gute byogenda gute. Ubwa kabiri naho kumbure naho twace dushikira ku nkwano nibaza ko harashobora kumanza kwanza kuja kuganira nabi wabo bakakumenya ati bimeze kuno kumunyu bagatanga rero iki izo nkwano rero ziheze umva cyatangura kwitegurira ibirori. Uko kwitegurira ibirori rero niho mu nyuma tuza gusanga twagiye rero mu birori nyezina by'ubukwe. Burya rero Kristo yitangisha ishengero bwiwe nk'ikiguzi c'iki c'umugeni gutyo abahindutse umufiance waryo. Imana yacu icubahiro. Iki ni igikorwa Kristo yakoze kugira ngo abantu abanyeshengero abantu bubu tumenye yuko Kristo yitanze kugira ngo abe umufiance w'iki w'ishengero. Hanyuma kabiri nako kwitegurira ibirori by'ubugeni. Kwitegurira ibirori by'ubugeni murazi yuko haraba ngoma yuko ivy'uburana bigezweho gukota amasare canke kuja kuraba ko imiduga izotwara abageni. Ibyo rero bimaze kuba hacaba imyitwarariko umva niyo myitwarariko hama imyitwarariko nuko y'umukwe irabandanya mu twigoro twiwe twose akora kugira ngo yeze kandi yoze wiki uwo mugeni. Aho rero urumva turiko turegereza turashika hehe mu birori nyezina. Ubu rero umwanditsi yavuze yuko ibirori by'ubugeni nyezina imyitwarariko ya Kristo muri ico gihe itumbereye gusa ku gutanga umugeni kuri uwo munsi w'ubugeni. Imana yacu icubahiro. Muri rusangi novuga nti kino cigwa kiriko kigomba kugereranya ibirori by'ubukwe kumbure umuhungu n'umugabo umuhungu n'umukobwa canke umugore n'umugabo. Ivyo rero nivyo biriko nimvugongereranyo ariko ubundi bwo turiko twegereza Kristo nk'umukwe hanyuma ishengero nk'iki nk'umugeni. Nico gituma rero uriko uraraba uza gusanga yuko
Yesu yaducunguye akaducungura kugira ngo atwegukire natwe tube abiyiwe. Nk'uko iyo habaye umugeni hari icirwa twabonye uriko urakurikirana uza gusanga hariho amasezerano umuntu agiriranira n'iki n'umugabo wiwe canke n'umugore wiwe. Ayo masezerano rero niyo yo kwemeza ati uyu mukiza yaragizene yarancunguye. Hama rero y'ivyo igihe rero Paulo yariko arerekana Kristo kumwe yishikanira ishengero bwiwe, bigaragara ko yafatiye kuri uwo mukimbagiro. Hariho ibirori biba mu rusengero, murabona yuko harabaho gukimbagira, hakabaho rimwe na rimwe amadefile kuba bari mu gwaruka abajiya, hanyuma y'ivyo hakabaho n'abandi nyene bakimbagira abaririmbyi jewe bambaye imyambariro bambaye umugeni neza cyane. Bavuze bati abagabo bazokwambara amakoti, abagore bazokwambara iki imvutano. Ivyo rero ni ibirori nyezina by'iki by'ubukwe. Rero natwe hariho ubukwe twimirije. Ubwo bukwe umugeni ninde? Umugeni ishengero, hanyuma umukwe ninde? Yesu Kristo. Ibyo birori azoba ari ibirori bidasanzwe. Nico gituma birababaje kubona umuntu atazoja mu ijuru. Twategerezwa gusenga Imana tuyisaba kuzobona ubwo bukwe, ibyo birori, kuko mu ijuru ngo hazosigara Imana yonyene ariyo isigaye byagiye. Kristo n'abamarayika bose bazomanuka. Abamarayika bati ibyo birori ntabwo dushobora gusiba, dutegerezwa kumanuka kuja kuraba abo Kristo yagizene yacunguye. Rero turararikira abantu twese gutahura ubugombe Kristo atugombako, na cyane cyane mu gutahura aho Yesu Kristo agomba ko dushika, hanyuma kugira ngo kumbure igihe inzambi zovuga abapfuye bakazuka, abariho nabo nyene twese tugasanganira umukiza, twize tubemwo abariko barakurikirana kino cigwa, twese tuze twibere muri uwo munezero. Ivyo rero nivyo umuntu yashoboye gutorokanya na cyane cyane muri kino cigwa cyo ku munsi wa gatatu, igice ca kabiri kivuga ishengero nk'umugeni wa Kristo. Amahoro y'Imana ashishikare kubana namwe mwese muko muradukurikirana, kandi dushishikare gusenga cyane, tuve ku rugero rwo hasi dushike ku rugero rwo hejuru mu izina rya Yesu. Reka dusenga Imana. Mana yacu uri mu ijuru, wewe wera kandi weza, iyo uvuze biraba, utegetse birakomera. Turagushimiye kubw'urukundo rwawe utugirira, kandi urwo rukundo ni urukundo rudasanzwe, ubwo rwatumye wowe Kristo witanga nk'ikimazi mu gishingo cyatwebwe akaba ari uducungura. Nico gituma rero dusabye kugira ngo amaraso ya Kristo washesheye Karuvari atugire ko ubwako budasanzwe, maze data dushishikare kumenya ko waducunguye, hanyuma twihanire kureka, hanyuma tumenye yuko hari ibirori twimirije, ibirori by'ubukwe. Turasabye kugira ngo mpemu wawe yera ashishikare kutwihangamwo, hanyuma uzoduhe kuzogira iherezo ryiza mu izina rya Yesu Kristo. Amen.